Kunzi mwese muriko muradukurikirana mu kiganiro Ngerurira, turabahaye ikaze mu kiganiro cyanyu mukunda cyane, aho muri Ngerurira tuba twatumye umutumire aduha ko kubijanye n'ibikorwa akora. Uyu munsi tukaba tuza kuvugana ku mwuga w'ubu DJ bakaba ari babandi baduteramisha mu kuvuza imiziki itandukanye, bayicanga abacanga amajwi, bavuza imiziki yo hanze, bavuza imiziki ivuzwa mu gihugu cyacu, bazi gucanga n'ingoma zitandukanye, amajwi atandukanye. Hamwe uri mu giteramo imbere yuko bakira abaririmbyi batandukanye batumiwe cyangwa batumiriye abantu kuza kubashigikira, abo ba DJ n'abantu babidufashamwo mu kuba turaterama. Ariko kandi mu buriro, mu bunywero bwo mu ijoro bita ama boîte de nuit cyangwa ama club, nabo nyene barazi kubikora kugira ngo uwugiyemwo uyu muziki umuryohere. Saho gusa no mu biteramo hagati, uyu muri kino gihe abaririmbyi aba star baraza barakoresha aba DJ, ugasanga umu DJ n'umuntu azwi cyane kandi baba bara abantu bamenyekana gushikaho mu mahanga atandukanye. Wumvise izina ry'umu DJ baca bamenya yuko ari umuhinga mu kintu kanaka mu kuvuza cyane cyane umuziki, abantu ubaryohera ugutwi. Rero uyu munsi tukaba twatumye umwe muri abo bakora uyu muganga mu gihugu cy'u Burundi, bita DJ Zenobino, akaza kutubwira cyane kuri kubijyanye n'uwo mwuga, kubijyanye n'ingene yawugiyemwo n'akamaro bimufitiye. Aratugerurira byinshi, atubwire n'imigambi itandukanye yiwiwe, ariko kandi nk'umu DJ nga mu gihugu cy'u Burundi ingene bamufata, ingene abibona. Turagwaye kaze DJ Zenobino. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Turongeye kandi kugwa mwiriwe, kaze mu kiganiro Ngerurira, kaze kuri radio Kazoza FM. Murakoze cyane Thierry. Urashaka kutwibwira gato DJ Zenobino ninde, amazina yawe abavyeyi baguhaye, hanyuma utubwire gato aho waciye mu bijanye n'amashure, mu bijanye n'umwuga. DJ Zenobino ku mazina y'abavyeyi ni Izonderera Zenobe, nkaba nize kuri primaire mu Kayanza, nkaba nize kandi ngaha mu Gikungu, mu Gikungu benshi barahazi ngaha ku Mutagano. Yego. Nashoboye kwiga nabandanirije muri interna, aho nize kuri technique Bubanza. Naho novuga byatanguriye. Yego. Umwuga wanje wo DJ. Yego. Kuna mu danseur, hanyuma ndatangura ndakora ama mixage muri Adobe Audition. Ndabona yuko boyikunda. Bon, ndashaka kubanda start time madame. Bon, niho en fait na mu danseur kwishure, hama tumanutse kubera kenshi abo twigana twari dufise passion, twavugana duti turondera imiziki mishasha ko muri internet hamwe nyaronka kurondera imiziki. Twarashika ku studio tukarondera imiziki, hama nkaja muri Adobe Audition nkateranya mixage y'imiziki teza gutamba. Hama umunsi umwe ndibuka niho twari dufise ico bita spectacle. Spectacle rero nari nakoze mixage tegeza gutamba y'iminota 8 n'amasegonda 46 ndavyibuka. Hama maze kuyivuza niho twatambye turaheza kuri scene. Hari ico kiba rero ico bita boom, doje spectacle yaca boom, aho twacha dutamba hamwe n'abaje kuryoherwa bose, twatujamwe tugatamba. Niho ribasavye kuvuza iyo mixage, mbona barabiryoherewe, mbona kandi mu nyuma turi mu guheza asuye bayinsaba ndayivuze, mbona kandi bararyoherewe, cavuga kubera iki ntobandanya ndabikora. Catatangura manutse Bujumbura mejeje mu mwaka wa 2013, niho namanutse ndabibandaye. Ngabo sinabona ko ari abo byoshika. Mu ico gihe niho natangura ndafise umuganso no yatangiye kugurira imashini ya mbere. Nahagize aga studio, mwarabona nyine ari kuvuga ati mbe ndafata umwanya kugira sinshomera. Muri 2014 niho nabonye yuko byo bitanguye kunzanira ubufu, ko baranumira mu anniversaire kandi mu madote, nkabona yuko nkuyemo agafaranga, hama bica bitangura.
wajya amashure ugaca ubona yuko ukoze ibintu abantu bashima wamenye gute yuko ari ingabirano kuri we canke uyo mwuga w'ubu DJ ari ikintu gishoye kukuzanira umusaruro? Nabaye ko yunzanira umusaruro bwa mbere na mbere ho na kuva kera nabikunda ko ndibuka ko n'iryo zina DJ Zenobino nagiswe ntaranatangura nagiswe nciga witiya mu gikungu naho nyene twaragiye ivyo gutamba twaragira ivyo kuririmba nari kubena nari ko umuntu wa mbere arinyise sinzi ko muzi muri muziki wa Snokey petit frère wiwe niwe yashoye kuri nyita yari umugenzi wanje yaramuntu ukunda bikunda mwanya wose nama nambaye ama écouteur n'amfise tuya radio twakira twitwa tu iPod nkumva ko ndyohewe mbwa ntazi DJ nigiki navyumva ku matwi uko nyene kwa kuniye witira kazina bakwita kazina kubuhizi batazi ico uzovamo biraza hama aho novuga turata kubona ko binza n'umusaruro nawe niko nakubwira yuko nabonye yuko maze guhamagarwa muri anniversaire no ubwa mbere kwanza natanguye ngenda kuvuza volontairement tufate nkaho uri umugenzi ufite urubanza ndafise akabafre kabe muhira ndafise akabixer nkaza tukaryoherwa sawa mugabo umugenzi wawe yambonye nazomenya yuko wewe wampamagaye kubona naje gukorera kubuntu umugenzi wewe amawagaye yarampa 50,000 nkabona yuko binyungukiye bikagenda biraduganye n'ubukiye kuko nyene mbega bisaba kugira ngo umuntu abe umu DJ ategezwa kuba afise ubumenyi mu buhinga kanaka akoresha turetse gusa gukoresha imashini ko benshi bakoresha ama mashini ariko ubuhinga kanaka mu bijanye twovuga no kuvuza amajwi hariho ibikoresho bakoresha wari kuravuga mixeur hari abashiramwe amplificateur n'ibindi bisaba iki bisaba ubumenyi ubuhe kugira ngo umuntu avuge yuko ari umu DJ? Nibaza yuko cyambere na mbere jamwe amwe yose kubikunda umaze kubikunda ukumva yuko wo bikora kuko musanzwe ugena uri mu DJ gusa nta buhingo bifisemo kuko ndazi yuko uri muhira kuramo umuziki ugashiramo wundi ukavuza umuziki wumva kuryohera uri mu dukorwa cyangwa uri kuragenda haba mu bindi bikorwa urimo cyangwa mu ibarabara cyangwa muri bus donc mu mwanya uri kura DJ bwiwawe mugabo biba professionnel ko no bivuga iyo ushoye kubiha abandi kubisangiza abandi bakumva ko waryohera n'ivyo uri kurabaha atari ivyo uri kuri hawe wonyene rero uvuze ku bijanye na n'ubuhinga n'ubumenyi nivyo birimwo kandi birimo cyane kubera kumenya gukoresha mixeur ukamenya ati ninagira ya mareglage abantu baza kumva umuziki unonoseye cyane ngizuku biza kuba ariko bivuga nabi uko abantu bumva umuziki uri kubashikira mu gutwi niko bawuryohererwa ubwo nta muntu ashobora kuryoherwa n'ibintu biri kubivuga biriko birajwangarara mu mwanya biko birajwangarara rero nuko ni bwa buhinga utaba washizemo novuga reglage iyo reglage rero utamaze kuzigira ngo umenye yuko umenye aho bass igera umenye aho matreble agera umenye kimwe ijukuntu risohoka aho uza kubipangira ngo byose bigende biri ku murongo umwe niho buhinga bwabo bukunaniriye ubundi buhinga novuga no kumenya umuziki uvuyemo wundi ucukurikira kumenya yuko abantu bari imbere yawe urunganwe ukamenya ati hariho abari mu runganwe rw'imyaka ya 70 hari imyaka w'imyaka ya 50 hari mu runganwe rw'imyaka 30 hariho n'abo bana dufate nk'ubu bagutumiye kuja kuvuza mu dufate nko muri maternelle ari imiziki udashobora kuvuza mugabo bagutumiye no kuja kuvuza nko muri nk'ahantu hari abatama abasaza bari mu zabukuru hariho n'imiziki wavugiriza kumva yuko bisanze mu myaka y'iwabo byose mu buhinga biraharugwa
Ego wewe rero uvuye mu Kayanza ugiye Bujumbura urabonye ahantu bariko baragutumira mu manza zitandukanye yaba mu manza z'ubugeni yaba mu anniversaire canke bakagutumira mu spectacle uri kurakora kandi ibintu bigashimwa n'abantu mbega muri ico gihe waciye ubigenza gute kugira ngo ubuhinga bwawe bukarishwe gushikaho uvuga ati ndawuhinduye umwuga kugira ubuhinga bukarishwe nibuka yuko ico gihe twarumviza cyane sinzi ko bakaba mu kirundi bahita my mixtape my mixage y'abakenya pardon ico gihe hari hagezweho mu DJ twa DJ Kalonge hamwe n'undi mu DJ twa John Fan nibo bantu novuga yuko babaye icitegerezo ciwanje no kuba DJ benshi novuga abarundi kubera ivyo bakora wasanga ahantu hose waca umva abari kwavuza mu mixage yabo gace usanga nawe uri kwagenda muhira urabiganye gasanga bakoze amafuti kumva nyene ko ugapartage je naca ndazisangiza bagenzi banje vraiment n'abantu bamwe support ava kera haba hari nk'amafuti mbwa warubona ko baryohewe kumva ko je nayikoze ico gihe ndibuka yuko umunsi wa mbere ntangwa kubona yuko bikomeye ndagiye numva mixage yanje ngiye utemberera kuri plage sinavyemeye mugabo bavuga ngo nkuru mwana subira inyuma ndibuka yuko mixage yanje kandi nari nayumvise ku radio radio noze hariho radio yakora iby'umuziki RFM nayo yumvise ko ico gihe nagize umunezero umwe ntukubwira ngeze ngira mu buzima narumvise ko ndyohewe gose ko sinatawe yuko jewe kinci wanje nakoze ndi mu cumbi wanje ta nundi muntu ndiko ndacumvisha nkumva ko cageze ku radio nico kintu byashoboye kuma ingoga zo kubandanya kubera narumva yuko ibintu by'iwanje mbanze gushika ku radio navuga ati ahaya abantu bose ko bamviza radio kwisaye ko bamviza message yanje nkumva nico gihe ndarondera umuntu yakora itwa DJH promoter ndamuvugisha arambwira ko ari umugenzi yayimuhaye numva ryohe acarambwira uzokore n'izindi ndazikora numva zamazica ku radio mu yose mu gatondo no ku mugoroba ajya amasaha 18 kandi n'abantu bavuye mu mirimo kaza numva abantu bakora telefone ngo turakumvise ku radio biri mu bintu byamayenguga cyane gose byo bintu urumva izina riratanguye kuduga utanguye kuvuzwa mu radio nk'umu DJ hama byagenze gute kugira ngo ube umu DJ uyu munsi uvuze DJ Zenobino mu bantu bari mu ma event l'événementiel abantu bakorera mu bijyanye no gutegura ibiteramo abantu bakorera mu boîte atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura aho wewe ushitse bavuga ati dushaka DJ Zenobino atuvugirize kugira ngo izina ryawe rigere ku rugo rugezo byagenze gute ndibuka subira gatoya narakoreye mu bare bugiye butandukanye maze kwegera imbere gatoya muri 2016 natanga gukorera mu bare bugiye butandukanye kabaye kitwa one people sinzi mu kazi mukamenge ba mu Gasenyi nakoreye aho bita Tribeca nibuka yo giteramo ca mbere novuga ko canke numva ko no bibandanya kandi nkabikomeza ni igiteramo nakoze muri 2016 carimwo umuririmbyi yaje ava muri Tanzania yitwa Darasa naravugije umuziki kuva isaha 6 z'ijoro gushika isaha 2 z'igitondo zuba ryaka abantu batarataha tandis que din fils kubyo journaliste bangiye barambaza ukorera hehe ngico gihe ntaho nabona no babwira ko contrat yo kuri one people yaheze naho nyine aho ya kuri Tribeca wari umunsi wa mbere wari umunsi wa kabiri ndagiye ko nangiye usubira undi mu DJ akorera we yari yadugaye no yatezwe kwa tone no artiste yaravuye hanze badugaye Ngozi Rumonge na Bujumbura ndova je nje acemera nk'umusigarira cangira amahirwe yo gukora mu ico giteramo ndabona yuko ari ibintu binjohe kuri kurabona abantu barenga 2000 imbere yawe uri kubavugiza ko aratamba baryoherwa bagutera amahera nabona ari ibintu no mbonye mugabo mu nyuma niho nabonye yuko no bibandanya ndagenda kora mu bare bwiye butandukanye mu mabwate agiye atandukanye niho nazara kuri ico no kwita ama contact
nakaka kambwira urafise umwanya kwa gatandatu uzozumvugirize nkagenda aho nyene nkagenda ndakuye abandi bakiriya nka babiri mu tariki bagenda bafashije tariki ku buryo hagera n'igihe numva yuko jewe umugabo wanje uri kuraduga ndabona yuko nshobora kuri ishure ndiri ya universite ndayiheza ndahura na n'irya misore around town turahura ntibwari bwa around town DJs twahuye turabagenzi je na umugenzi wa Afro Brown yari umugenzi wa Philbite yari umugenzi wa Cat Luz yari umugenzi wa Patman cyane B nawe yakorera ngaha muri CCF aho twakunda guteramira twese mugabo hari ukuntu ari timide twabona yuko tumaposha tugahura tugasangira rimwe kabiri amezi arahaca mugabo mu nyuma baravuga bati no kutamaze kuba commune famille kutari dufite na groupe twahuriramo ari kuja kwimura agacupa cyane ari nk'ukeneye icuma aja gukoresha kuvuga je nta platine bwakoreko ndavuga ati nzoza mu nyigishe muri groupe nkandika nindazuba ari uwifise nindazuba ari muhirejo asimba nkiga mu nyuma niho reba twabonye yuko tumaze gushika ahantu tutubana tukorana mu umwe wese agenda cyayo ibihumbi bingaha bizana dusangira oya twavuga ati kubeke tutogira umugwi ko tutoja hamwe turabe ikintu dukora cyo tuma basi umugabo DJ mu Burundi ugira ijambo turavuga okay turazicarira twabona kumengo nivuzocamwe muga turavuga ati reko ko twamaze kubikora kandi abantu bamaze kubona ko turi muryango ko aho wasanga umwe wateza usanga nabandi kiretse bari turiko turakora twese nahandi ho umwe ariko arakorera ngaha wasanga nka batatu bahari nimba indirimbo ushize mwije hasha numva ikurikira kuzagenda kwigeje inyuma hasha nza kuyivuza ukabona yuko nta nzigirimwo nta numwe yidoze umupira araryohe wabonye ukuntu turiko turahana turavuga ruti ikintu fo tukikorera turayikorerako kiracamwo naho ko show ya mbere twayikoze muri 2018 muri CCF twakoze ikirori ca mbere ata sponsor nimwe dufise twari substitute nyene turariha aba artiste baje kudushikira turariha kibanza turariha ikibanza twakirose ku bintu turariha ivyuma twakoresheje mu mayatu twisopse mbwa twavuga duti nta kundi reka tuilance hama tuzara kizovamo mari cyabihezagiye cyo gihe ndibuka ko maka nyine twaciye turonka ama contrat na Braudi turakora ibiteramo bigiye bitandukanye ruguru ibujumbura experience kitanga kuduko nyene Runtown DJ numwe mu mugo wa DJ wakoreye umugo DJ uzwi cyane nga mu gihugu cy'u Burundi mwamaze gukora umugwi muratanguye kumenyekana cyane hama uyu munsi vyifashe gute wewe nka DJ Zenobino ko uri muri Runtown DJ Runtown umugo wa DJ nga mu gihugu cy'u Burundi muri kazoza ka hafi muri kazoza ka kure wibona hehe mbega numwuga uzobandanya cyanke nk'umuhinga ukora ivyo bintu nk'umu artist mu wa DJ wibona gute muri kazoza ka hafi mbese no kakure mvuze kazoza ka hafi ashobora kuba imyaka 3 iri imbere mu myaka 10 kazoza ka kure wibona hehe bo nibaza yuko aho ngeze aho tugeze nibaza yuko umugabo DJ mu wundi wamaze kugira ijambo kubera umuntu ubu yarashobora kuriha inzu ashobora kuriha amashuri arashobora gutunga umuryango arivyo akora ko turafise muri twebwe abamaze kugira ama mariage babayeho kubera umugabo DJ kandi babayeho neza kera barabisuzugura mugubu abantu batanga kubona yuko biri nk'amaya ko ngiye nk'ahantu umuvyeyi yahora yankira nk'umwana wiwe ko ashobora gukundana n'umunyamwuga akora ari nk'umuririmbyi cyangwa umu DJ akabona ugiye gusinya contrat y'imiliyoni 3-5 aratangara akacabona yuko bya bintu birimo uburyo birimo amafaranga yego jewe rero ikibazo mbajije ati muri kazoza ka hafi nibona hehe kazoza ka hafi nibaza yuko jewe ndakeneye nibona ndiko ndakorera muri East Africa cyane gusuma muko mu Burundi nta nimwe narakoreramo
ntara nimwe narakoreramo hose ndamaze ku ubuhinga bwo ngaha mu Burundi ndamaze ku experience ndamaze kuyironka niyo ngaha hakurya ndamaze kuyironka ko ndamaze kuhakorera gatoya mugabo ndifuza kumva ko nokorera nko muri Kenya nkakorana nabo ba DJ bigira kwicitegerezo canje nkababona turi nko kuri stage imwe yego amakazoza kakuri naho ndibona yuko Imana imfashijemo ndibona yuko nshobora kuba ndiko ndakorera mu mahanga ko kuri umwanya twamaze gukorana n'aba DJ bagiye bava mu bihugu byo hanze n'utacari en contact rimwe barifuza yuko boza bakifuza ko natwe togenda mugabo urazi yuko misi yose tubatugira ingorane z'uburyo canke z'ukuntu za visa mugabo ndazi neza yuko muri kazoza Imana bifashije zoshobora gukorera mu bindi bihugu be niziye ntambamye mukunze guhura nazo nk'aba DJ nko muri uyo mwuga wanyu bo mu mwuga wacu ntambamye dukunze guhura nazo ni abakiriya badatahura yuko ikintu ingorane baye ivyuma bidasezerana ko hariho ngiye ugenda nk'ahantu twaye dufate nka ampli de puissance ya ifise inguvu nini ugasanga nk'umuntu afise amatara makeya y'amahiri wiwe iyo ntibikoze mu uwo mwanya kubera deja umva ibifise uburemere utwara umuriro mwinshi uwo muntu adafise mu rugo rwiwe kimwe ucucagura ugenda kuzana ntoya mugabo uwo mwanya urumva yuko nawe aba yamaze gutangura gushavura kubera umwanya uba wamaze kugenda uwo mwanya uja kurondera iyindi ntoya ntashanga kubitahura ntazanga bitahure yumve yuko ari ikibazo cavuye ku muyaga nkuba muke wiwe kindi kintu nuko ntabe kuze guhana nazo nizabantu bakoresha cyane nikamvuga ko naje naraciye baje bato barakora ntibariwe kandi banejereje abantu zintambamye ni z'ukuntu dushobora kuronka ibikoresho ngaho iwacu navuga ama platine dukoresha ntiziboneka ngaha no muri East Africa ntiziboneka naho ziboneka mu madovize ziboneka mu mafaranga mva makungu ayo rero nayo nkuko atari twe twenyene agoye kuronka mugatwe umbaca bitugora kukizana iyo kivuye hanze ukirihira ku biro umva nzantabamyezwa zigaruka kandi umuntu ntazi ngo yumve ko atahure yuko uri gukoresha ibintu byakuzimbye ugukoresha misi yose uteze gukoresha ubuhinga bwo kuguma wungura ubumenyi hama kugira umujana n'umwanya hamwe n'ivyo urumva yuko musaba ibintu byinshi kandi mva makungu kugira ngo umwuga wanyu mukore neza na burya munezereza abantu mu biteramo mbega hari ico twovuga yuko leta canke inzego zo hejuru zibafasha namba zibikora mwosabiki kandi kugira ngo ibintu byanyu bigende neza je nibaza yuko muvyo nosaba yuko twakorohereza ku kijanye n'ico tuntu kwita dédouanement yego twate nk'icuma kiraje kije gukorera ngaha mu Burundi nibaza yuko ari nka platine canke ordinateur iziga dukoresha MacBook ari nk'umuntu yavuze yuko akije gukora kandi akerekana neza ivyo asanzwe akora ko ba exoneration yego hakaba agatawe yuko ari ikintu kije gukora burya twebwe abartiste turi mu bantu batuma natwe turi mu bantu batuma igihugu kimenyekana nimba je mvugije kuri stage imwe na Daju bakambona Daju n'umu artiste international mu DJ waje akambona tukaganira nkamwereka ingene ategeza gukoresha ibintu nkamwereka akansaba yuko nshobora kumurondera icuma akoresha ngaho ko atacu aba yazanye nkakironka nkakimuhereza ni ikintu kari gutura mu Burundi ko ndibuka neza nk'igitera mu giheruka kuba ca Daju muri je yararyohewe wabonye platine yasohotse muri 2020 ayisanze ngaho Bujumbura yararyohewe cyane kubyo ni wabo ntawe yari bwagure yacanyemerera yuko agiye kuyigura kandi nta nisomere yaheze nabonye nduyikira ifoto yamaze kuyigura uba cyo n'ikintu kicerekana yuko natwe turiko turatera imbere
hamwe n'ivyo ko turiko turagera ku musozo w'ikiganiro cyacu ikibazo gato ngoma ndakwaza mbega umuryango wawe wabifashe gute wavyakiriye gute igihe wababwira yuko ushaka gukora ubu DJ nk'umwuga je umuryango wanje navyogeze ndawubwira vuga gusa bari banzi kuva kera name ndumuguruguru nayo nkunda kumviriza umuziki cyane je nduka yuko nashaka gufata amapira ashika nka 8 yaheze baretse kuyagura nashaka kuyateranya ku kantu kamwe kugira yongerezanya amavolt kugira ashobore kumviriza uwo muziki yego hama mu kubitangura bari basanzwe bazi ko ndi umudanseur byo kubera kwishura vraiment nabitora sinabesha kwishura nabitora cyo kintu cyatuma badashobora kuvyanga rero bamaze kubibona ndabitanguye na ntibavyakiriye nabi kandi ntibavyakiriye neza ko babona umengo ni vyaba n'ingende ko ndabandanya mwe natangura kera mugare ahubwo bagiye gutangara babonye ngize ku rwego ngeze kubuye no bagiye ku nungira ntibarabitahura ariko urumva ubu baragushigikiye bashigikiye cyane kurumva ko biri kose myaka ngezemo ndageze naho nanje ngira ico nterereye umuryango urumva babanze kubona ikintu nterereye kandi kivuye muri wa muziki bazi ko atakari kazi ndiko ndakora ku ruhande barumva babiryoherewe cyane turabona aba DJ batandukanye bariko barakorana n'aba artiste mu baririmbyi kugira ngo basohore indirimbo biri kumwe mbega wewe tukwitegejyaye bo ariyo nakoze nakoye na Rag nakoye na B-Face na Mokenzi ego ito vibe izo ndazizi hariyo na shasha twitege bon shasha turashaka kuyitega hariyo ndiko nategura mugabo yo tuko dukora mu buhinga sinzi ko mwumvi kare mu gatondo hari haje nga DJ Feel Bite n'abandi baje kumenyekanisha indirimbo inshasha ego sinzi ko umaze kuyumva ni indirimbo iri mu buhinga bwa none mugabo iri mu kandi n'inanga irimo n'umuduri ni kuvuga yuko aba DJ musigaye mukorera no mu ndirimbo ndangamico kugira ngo mumenyekanishe akaranga nico kintu cyambere twabonye yuko gikenewe kuko misi yose twebwe aba muri Afrika y'Epfo barakoze amapiano ego ubisi yose irayumvireza kubera ko narakwe tutangura yunuze yo mudiyo w'ikirundi kumvikana ko burya kajya ryananga ryamuduri ryakembe birakenewe ko babimenya navyo bavuze hari hanze navyo bafise naho wabivuza navyo bavuze y'amapiano y'amagitara za ngoma ko nivyo bafise mugabo twebwe turafise natwe ikintu tugereza guhereza abarundi n'abanyamahanga bakamenya umuziki wavuye he kuko ndazi neza yuko kandi ndavyizeye yuko nizakogwa ari nka 5-10 zikaguma ziduga nkuko ya mbere yashigikiwe turashaka uzoronka abandi bantu bashobora kuvyigana ugasanga umuziki w'uburundi ugeze ku rundi rwego akajambo kanyuma DJ Zenobino ufitiye abariko baradukurikirana abakunzi umuziki wo Burundi abakunzi ba DJ Zenobino turagwaye kazi bo akajambo kanyuma no bashikiriza nuko d'abord nagomba mbanze nakohaje abantu bose bipfuza gukora umwuga wo DJ ndabwiye yuko ari umwuga mwiza uryoshe kandi unagoye bisaba yuko ujamo ufise ishaka yego abarundi nabo abandaye badushikira imba ari mu DJ kanaka agize gitera mahaya bagenda bamushikire nk'umu DJ wo mu Burundi biramuha ingoga ko je ubyanshike ngaha nuko nashikiwe kandi abasibere abandaye bashikira n'abandi abandaye badushikira kandi natwebwe kurumva ntaho taragira twifuza kugera yego babanaye bakubumviriza bakunda n'umuziki w'iwacu kavukire n'umuziki w'iwacu turagushimiye cyane DJ Zenobino kubona witavye akamo mu kiganiro ngerurira twari kumwe na DJ Zenobino Tsirinzi Sabira nijewe nagishikiriza kino kiganiro ngerurira tuzosubira na uta Kazoza FM be your own boss.